Rukundo Show. Hello, bonjour, ko JP, nizere ko mukomeye, murabizi nivyo ndabifuriza, abo bitariko bigenda neza, nama mvuga ko Imana itanga kandi karyo, nukuri tekana, naho usanga bigoye, hanyuma ejo n'uwundi munsi. Nuko, reka tuyage rero ku bintu nashaka ko tuyaga. Abantu barampamagara muri ibi nyene byo gufasha umuntu yafise ikibazo surtout kijanye n'abana bashobora kuba bavutse mu buryo butangaje, ugasanga ari abavyeyi, ari umupapa, ari umumama, bose bikawushije. Rero aho kenshi ndakunda kuhatangira impanuro, hanyuma murabizi nkunda kubivuga, ni bombe à retardement ya société, kuko ntavyo bavuga, on s'en fout, alors ko abantu baba bamerewe nabi mu mitima yabo. Rero nadesize kubivuga kuko ndafise experience. Rero hari uwampamagaye, narabivuze la fois passée, mufaso narambwiye ati je ndafise umwana w'inshuti natoye, ndamushira mu nzu kuva agifise imyaka umenga 3. Rero bari kumwe mbwa umwana yaratanguye gusa n'ugumuka ukuntu, hama ndamuha impanuro, uwo wa mbere. Haba uwa kabiri nawe ari mu mahanga, mugabo umwana nawe ari mu gihugu avamwo, aravuga ati ariko aragorana kandi nije namufasha, ariko rero mbona umenga ariko aragorana. Ndamubwira nti buriya nahagorana kenshi muraba ko ari we, yego niwe muri no mwanya, mugabo hari biri nyuma ifoko mubaza ibibazo afise, nawe nyene ndindire ko agaruka bivanye n'impanuro namubariye namuhaye, kuko umwana kenshi hari ibintu abakeneye kumenya. Histoire yanje ni yihe yo kuba kuri iyi si, iyo rero umuntu atabizi vraiment n'ikibazo, kandi nuko bimubaza apana muri ko muramutuka, no, kuko hari ibintu byinshi atazi kandi bitamuvuyeko. Umva si wera acaca gutukwa ibintu bimwe bimwe byatanguye kera. Uwundi nawe bo basa n'abafise uburyo, wanashaka umwana ameze neza, mugabo arabona yuko hari ibintu atangiye gukora badatahura. Nabo nyene nukubabwira, nukumubwira yuko mumukunda muri ko muramufasha, wewe ntacabuze, uburyo burahari, mugabo ntimwibaze ngo ivyo birakwiye. Arafise inzara yo mu mutima y'ibintu bimwe bimwe atumva, nubwo ashobora kuba ajya umukata usize mu gatondo. Rero ushaka nimero ngizi namanazishizeko, hamagara kugira twubaka aba bantu, kuko aba bantu comme je l'ai dit avant, c'est une bombe à retardement. Pite mushobora kuma mutabibona, ariko si vyiza namba umuntu umwe arashaka guteza ingorane abantu benshi. Alors urero uwo naye nahaye impanuro yaranyandikiye ambwira ko bayaze, n'umunezero vraiment na je nagize, arambwira ati na mahoro, nagira ndabashimire cyane bivuye ku mutima, mwarakoze ku mpanuro mwampaye. Umwana twaraganiriye arambarira uko yavyumva, uko avyumva, nuko yafashe inzira zitagira zitameze neza. Mwamutanguriye ubuzima bushasha, kuko urumva yaratanguye, yaramwe explice barayazi. Naratangaye, burya ikiyago n'igikuru. Bantu munyumviriza, n'abafise abana mwabavyaye, papa mama mubana mu nzu, ikiyago n'igikuru toujours. Abana bacu baraja mu bintu, bakimvira ibintu, bakabura inyishu parce que atakiyago kiriho. Hama ndamusubiza nti ikiyago kenshi nico kitugora, niko bimeze. Hama arambwira ati yambariye ko agiye gutangura ubuzima bushasha, ubu ivyo kuyerera arabihagaritse. Kuva kuwa mbere ntarasubira kuyerera, nsanzwe nkora akazi ko kudandaza ibiyoba. Murumva ko ari abantu batifise cyane, ariko arageza kubaho. Ndaja kudandaza nawe agasigara arakora udukorwa, saa 6 akaza akansigarira. Umva ivyo ntibyahora bibaho, murumva ko ari neza cyane. Nibyo gushimira Imana namwebwe mwampaye impanuro. Umuntu aragendana agahinda mu mutima, nta numwe abakazi, kukamenya nuko avugisha uwo mwana.
aha ntibiraba ngo umuntu afise amahera cyangwa ntayafise umwana arajya no ibintu by'uko umupapa aza kuza saa 5 atamenya n'umwana imyaka agezemwo mu ishuri arrête nukuri ni ikibazo gikomeye cyane amahera ararondegwa mugaba akabare punguza wenda ukaongea na mtoto wako ugenda uganira n'umwana wawe kuko umuntu aragenda nagahinda mutabizi naho wevyita ko abavyeyi bari bien 100% ifo ko umwana ashobora kukubwira ati numva meze uko bidakunze uramubura umubona nimwankundira hari ico nzobibariza mukampanura mwarahezagiwe murumva yuko akikeneye peut-être manuro ya urampamagara cyangwa unyandikire tuzovugana rero aha nagombye kubereka yuko sa fonction iyo umwana umuvugishije kandi aba bantu ni benshi n'abakuze ni benshi ntimuvuga abateye imbere bobo ashobora ati je nateye imbere ibindi je m'enfou no twari dukwiye gutera imbere twese hamwe ariko murazi ko bidakunda ariko mu gihe byoshoboka byo bari vyiza rero WhatsApp yanje ngiyo ari ikintu ushaka kubaza ask me suivant l'expérience mfise ndakubwira n'ubumenyi mfise byose ndabiguha niko bimeze rero mugira amahoro abana muri ko murafata inzira kugira mwiyubake ni mwiyubake kandi mumenye ko niba umuvyeyi wawe abavyeyi bawe bakuvyara batari ruhande yawe ukagira imana ukaronka umuntu aguha ubuzima agufasha gutera imbere reka shaka kwigira iki ntazi tekana iga kora akazi rondera amahera itonde hanyuma z'ibibazo n'ubwitonze nawe wavutse gutyo ushaka impanuro urampamagara uzotera imbere bivanye n'ingene wigenza kuko umenye ko sabantu bose bakwitaho uwashoboye kukwitaho n'umuntu wo gushimira wo gukunda kukuvyara ni kimwe kukurera n'ibindi kandi nivyo bikomeye kukuvyara na amezi 9 umugabo nawe ngira ni minota 2 cyangwa umwe akaba arahejeje umumama arasufra akagira iki ariko biba bikenewe yuko utekana wa muhungu wa mukobwa we kubaka ubuzima kandi ukemera ivyabaye nta ruharo bifisemo nta ruhara na rumwe urumwana w'Imana Imana yashatse kuza uko muri ubwo buryo alors waje muri buryo buri spécial ni isuza yibako d'une façon spéciale kandi tu vas faire des choses biri spécial ico ndakikwemereye kandi urabishoboye mugana naho gakora ibindi biri spécial bikujana mu mafuti naho nyene ntaho uzogarura ntaho uzokugarura you have to remember that so this is my WhatsApp so go ahead hama tuzoba turavugana uko buke tugenda kuko inyigisho zirakenewe baravuga ngo amahera kurya yes n'umutima urakeneye kurya jero ndi ngaha ndababwire ukuntu mwobigenza vraiment nahandi c'est danger murakoze